ibi bitaro vya Kayiro rero bije gushigikira umugambi wa leta wo kwegereza amavuriro n'ibitaro abenegihugu kugira ntibagende urugendo rurerure iyo amagara abakitse. Mu nkundire rero mbonereho akaryo ko gukengurukira bimwe vy'imvamutima kw'izina rya leta y'u Burundi, ishengero Methodiste Uni kuri ibi bitaro vyitiriwe nyakubahwa Musenyeri Alfred Ndoricimpa bije gusahiriza abenegihugu bavyegereye no mu micungararo yavyo. Nta nkeka dufise ko abakozi bakorera muri ibi bitaro bazokwakira neza ababitura, kuko turamaze kubibona niko karangamutima k'ibitaro bikukira amashengero. Ibi mvuga sagahemo, kuko haba mu isuku, haba mu gutunganiriza neza abarwayi, amavuriro n'ibitaro bikukira amashengero birafise akabijya mu kuyatunganya neza. Turabateye intege rero kandi turabakengurukiye ku bikorwa murangura. Turazi ko ari byinshi no mu bindi bisata bitari iby'amagara y'abantu. Turazi ko mufise ibikorwa bitari bike mumaze kurangura, tukabasaba ko mutokwigana mudebukirwa kuri iryo banga. Turabemereye ko tuzobaba hafi. Ubushikiranganji bw'amagara y'abantu, ibyo mwasavye twavyumvise, ni byinshi ariko mugabo ibishoboka tuzobikora. Dusavye kandi n'abarongoye intara n'akarere n'uburere bw'ubuvuzi hano mu Rutana, nabo nyene baze babame hafi mu kubafasha mu byo bashoboye ku rugero rwabo, maze bongere batubere n'ijisho, batumenyeshe ibyo badashoboye bishobora gukorwa ku rwego rwo mu bushikiranganji. Provinciale ntafise imodoka twavyumvise, ariko tuzogerageza. Sinzi umunsi zoboneka, mugabo ntihazobura umunsi. Mugabo bazobe baramutiza, niko babona amatari, uzoza urabahimiriza bazobe baramutiza kuko arabatwara. Ivyo nagira mpamagarire abenegihugu bose bo muri kano karere kwitwararika kwivuza hakiri kare no gukurikiza impanuro zose muhabwa n'abaganga. Muri izo mpanuro harimwo kwitwararika irondoka rijanye n'amagara meza, kugira isuku ku mubiri no mu vyambagwa, kwitwararika amagara y'abavyeyi bibungenze hamwe n'ibibondo, cane cane ku bijanye no gufungura neza imfungurwa zirimwo ivyangombwa vyose umubiri ukeneye kugira twirinde za ndwara ziturutse ku gufungura nabi. Aho rero abaremesha kiyago namwe muri ngaha n'abatari ngaha murafise uruhara runini, kuko mwebwe mwegereye abenegihugu. Ntitworangiza kandi iri jambo tudasubiye kwibukanya ko ikiza karanda coronavirus kikiriho ngaha mu gihugu cacu. Ntitwijajare rero, ahubwo turushirizeho umwe wese mu bimwega kwikingira no gukingira abandi coronavirus. Ibi ndabivuga kuko iyo ibiharuro by'abandura bigabanutse nk'uko biri ubu, turamaze kubona ko abantu baca badebukirwa mu gukurikiza ingingo zo kwikingira coronavirus.
haba mu gutitaho umugenzo mwiza wo gukaraba n'amazi meza n'isabuni, kwirinda kuramukanya duhana iminwe, tugwana mu nda canke dusomana, kutitaho kuja kwipimisha kwa muganga hakiri kare igihe cyose habonetse kimwe mu bimenyetso vy'ico kiza. Tubandanye rero dushira mu ngiro umugambi wa nyenicubahiro umukuru w'igihugu cacu yitiriye ndakira sinandura kandi sinandukiza coronavirus. Mu kurangiza nagira ndabamenyeshe yuko mu gutera intege bino bitaro bigitangura, leta y'u Burundi ibicishije mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu yabarungikiye ibikoresho bimwe bimwe bizobasahiriza muri iyi minsi ya mbere. tukaba twabazaniye imiti n'ibikoresho bifise agaciro k'amafaranga miliyoni 31 z'amarundi. Leta y'u Burundi kandi yaturungikanye na kimwe muri bimwe mwasaba, ariyo rusehabaniha iyo miti n'ibikoresho byo biri ngaha, mugabo rusehabaniha mwihangane gato y'irashika, mugabo ejo mu gatondo izo biri ngaha.